muri iyo myiyerekano yo kwiyamiriza ico kiringo ca gatatu. Abarundi rero bagomba guhagararira amategeko n'ubwigenge bw'abarundi mu gutora inzego zibaserukira. Ico gihe abarundi bakaba bagomba kwanka yuko amasezerano yazanye agahengwe mu gihugu asenyugwa burundu n'umugambwe CNDD-FDD. Inyuma y'ico kiringo ca gatatu cazanye akarambabaraye mu Burundi, Uburundi bwagumye busubira inyuma nk'ibirenge. Uno munsi rero twagombye gushira habona urwandiko rwerekana yuko Uburundi bugezaho umwansi ashaka, yuko leta y'igikenye ya CNDD-FDD uno munsi ibazwa Uburundi kw'ivyo iriko irakora ikwiye kugezaho igateshwa ikamigwa, kuko Uburundi n'abarundi uravye uno munsi ivyo bariko baracamwo biboneka yuko twahuvye, yuko inzira yo guhonyanga ikiringo ca gatatu no guhonyanga amategeko vyagiye bikurikira 2015 ari ibintu uno munsi biriko bituma Uburundi buja mu nzira mbi cane, aho ubukene buzura inzara, aho abarundi bishwe n'agahinda. Leta ya CNDD-FDD rero itegerezwa kumenya yuko aho igejeje Uburundi ata kindi gishobora kubikura yatari ukwemera yuko ihagarika agatotezo, ubwicanyi, mu kwemera yuko imigambo ya politiki ishobora gukora, amashirahamwe yigenga, amaradiyo yigenga bisubira bigakora mu Burundi, kuko nivyo vyonyene bishobora kuzanira agahengwe igihugu, nivyo bishobora gutuma amakungu ashobora kwizera Uburundi, nivyo bishobora gutuma abarundi bashobora gusubira kubana mu mahoro atakwinubana. Twagomba twibutse kandi yuko sentare yubahiriza amasezerano y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko mu kwezi kwa Munyonyo muri 2021 yavuze yuko ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza gitandukanye n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha, tutibagiye amasezerano ashiraho umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Bisigura yuko abagwanije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza batarira busema, bisigura yuko umugambwe CNDD-FDD yaba amategeko yaba amakosa gatotezo tibagiye no gushiraho ibwirizwa shingiro rya 2018, ivyo vyose vyakozwe hahonyanzwe amategeko nk'uko iyo sentare ibishikiriza mu ngingo heruka gushira ahabona. Bisigura yuko abantu bose bagwanije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza bagaheza bagatotezwa, bategerezwa gutunganirizwa, kandi uwo mugambwe n'umunsi ku butegetsi watezwa gufata ingingo zibereye zifatiye kubiri muri urwo rubanza kugira ngo hagaruke ituze mu gihugu, abarundi bageramiye mu buryo butandukanye bashobore gutunganirizwa, maze igihugu turabe yuko coteba kigasubira ku murongo, kaba igihugu nyabagendwa gitunganiriza bose atawanja wangura.